Tuko turagira challenge imwe ngaha ebana batubanye benshi muho. Batubanye benshi twabuze naho tubashira. Ibi byerekana urukundo by the way. Buryo umuntu mutumiye akakwitaba byerekana urukundo rukomeye cyane. Yego. Ndabibona bien vraiment ibintu bimeze neza. Vraiment tunakuja kupiga iftari. So ni kitu kidasanzwe, ni kitu kikubwa sana kwenye jumuiya ya Kiislamu. D'abord iftari n'umugenzo wa Kiislamu. Gusangira turi abayisilamu bagiye batandukanye, kubona PJ Classic FM na Isaac TV bashoboye gutegura ikintu nk'iki bagahuza abartiste bagahuza abayisilamu muri rusangi, ni ikintu gikomeye cyane cyerekana ubumwe eka n'iterambere muri rusangi mu bartiste bagiye batandukanye. Ni ikintu kiza cyane, ni ikintu cy'amateka. Je novuga yuko burya yadusinze ni kimwe kuri zero. Kuyumvira ikintu nk'iki kidasanzwe. Anapiga magoli. Goli kabisa, hii ni 1-0. Hii ni 1-0 kabisa. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Karim, Ramadan. Bakunzi b'imbonesha kure umutananirwa TV murameze fresh, nizere ko mumeze neza. Assalamu alaikum kuba Islamu bari mu mafungo meranda, nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you see me, call me my name Alvin Gucci, Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura. Nkuko mubibona ndi mu mwambaro mwiza udasanzwe, nambaye ikanzu nk'umumizilma, yihemera nk'umumizilma, ndi mu mafungo. Murabona neza na neza aho turi muri kino kibanza. Turi mu kibanza cyiteka aho benshi basanzwe bahazi kuri Markaz, aho tuje mu gikorwa kidasanzwe cyane. Hari abamizilma benshi cyane nkuko muriko murabibona, imisore, inkumi, abapapa, abamama, aho tuje mu gikorwa cyateguwe neza kandi gikorwa ubona neza na neza yuko kimeze fresh sana. Ni gikorwa twovuga yuko bacise Grand Iftar. Aho ico gikorwa mu bagiteguye turamubonamwo umumenyesha makuru adasanzwe ari we Isaac Classic, asanzwe anarongowe na PJ Classic FM. Nkuko mubibona baraberewe cyane, bambaye neza cyane, bameze neza cyane. Ni byinshi tuza kuhamenyera hano ngo bimeze gute. Hariho n'aba artiste batandukanye babakinyi b'amafilme n'abasanzwe baririmba umuziki muri rusangi. Uyu munsi rero Isaac Classic tuvuge ko aje kubatamwo imisosi bano bantu bose kungene bangana n'abantu benshi badasanzwe, ariko ni ibintu twiteguriye ku nguvu nyinshi zidasanzwe, aho ubona yuko abantu bose baryoherwe muri rusangi. Gumana natwe muraza kumenya byinshi bitandukanye. Behind camera Juma Jukes, expensive boy. Asante my brother. So umuntu munsi baba yale ukali. Yego. No musirakazi. Yes, abonye mere nyine yataye umutwe yarusha. Isaac, uyu munsi twavuga yuko hateguwe igikorwa kidasanzwe cyane mwashoye kwita Grand Iftar. Yes, ariko abantu bakeneye kumenya muri rusangi bino bintu bimeze gute, vyateguye gute ku bantu batabizi. Vyateguwe na Fondation Mariam, aho bahisemwo ku Fondation Mariam irafise umuryango munini, irafise abagenzi, irafise inshuti, irafise abantu bagiye barayifata mugongo kuva igitangura. Ndariza abana b'imfuvyi aho benshi bakenera gufashwa. Rero turavuga ati kubera kira Ramadani yohera tutakoze Grand Iftar, iftar ikomeye y'abantu bakomeye y'abashitsi bacu biteka. Tuko turagira challenge imwe ngaha ebana batubanye benshi muho. Batubanye benshi twabuze naho tubashira. Ibi byerekana urukundo by the way. Buryo umuntu mutumiye akakwitaba byerekana urukundo rukomeye cyane. Yego. Ariko kugira mutumire bano bantu turiko turabona kuko abantu baje ari benshi ku bwinshi budasanzwe cyane, mwaravyiki? Wanashima ni invitation zatanzwe, nivyo navuze twaravye umuryango. N'umuryango ukomeye, n'umuryango urabona abo bantu bose umenga barambaye amakanzu. Ayo bose abayisilamu. Hari n'abasani uza kubona ga mukanya, bagasore bagira baze mukanya, abasani b'umuziki n'ababonye. Kiriko akiri twari twaramutumiye nawe nyene, ariko acha tubwira ko ari muri itikafu. Cyangwa se masengesho, ariko kandi n'abandi basitari batandukanye za kutwitaba no munsi ego kabisa. Ukuvuga abasitari batandukanye twashoye kumubona n'umusitari mu gisata cha film ari we Mugisha ari ngaha, twashoye kubona wari shoye kubemvita ba Bidondo
n'abandi benshi muri rusange ariko kino kintu kizanye ubumwe bumeze gute mu muryango wa Islam kizanye ubumwe bukomeye cyane kuko birerekana urukundo birerekana ubumwe birerekana yuko ingufu z'abayisilamu ntizisanzwe abayisilamu bafite ingufu zikomeye cyane bimwe mu biza gukorerwa ngaha turaza no kwakira abashitsi bashasha mu muryango w'abayisilamu Burundi turaza kwakira abantu binjira idini bashasha ivyo nabyo byakozwe na PJ Classic FM aho biciye mu kiganiro cyitwa ijoro rya Ramadan twarahamagaje abantu bose bumva ko bifuza kwibera abayisilamu alhamdulillah birakunda bariyandikisha atari bake ego nuko rero igihugu cyo kishobora kuzokunguka iki kubijanye na bino bikogwa tubonye hano reka mukanya uraza kumva ama idée aba jeune baba musulmans uraza kumva aba docteur dufise ngaha uraza kumva aba ingénieur dufise ngaha urabona abadada bose ubona ngaha aba type bose ubona ngaha abo bose ubona ngaha naba novuga ati n'imiyabaga cyangwa se n'umutaho ukomeye cyane idini rya Islam bifise rero nivyo twishimiye nivyo turimwo kandi Imana izobidufasha nta kimwe go asante sana my big brother nkeka turaza gusubira kandi ndarushe mu maso ariko urumva yes bakunzi b'umutananirwa TV reka twishigire mu kibanza aho bino vyose biriko birabera kugira turabe kungene ibintu biteguwe kugira turabe kungene abantu bicaye barindiriye ibiyago vyinshi muri rusange twamubonye ngaha Mugisha asanzwe akina amafilme bisaba ko tumuvugisha tumenye uko ibintu bipanze muri rusange asante sana Juma Jux Gumana nanje my brother Juma Jux yes bakunzi b'umutananirwa TV nkuko ndababwiye murabona ko twishikiye mu kibanza aho vyose biriko biraba ni ibintu biteguwe neza ni ibintu mubona yuko bifise isuku ryinshi ridasanzwe ni ibintu mubona yuko bambaye neza kandi baberewe muri rusangi bose bambaye amajoho abandi bambaye amakanzu murabona neza na neza ko ari ibintu bimeze neza nkuko Isaac ahejeje kubitubwira twamubonye Mugisha ariko sino kwirengagiza ntashoye kwishikira kugira nawe nyene aduhe umuco wa bino bintu Juma Jux yes bakunze umutananirwa TV nkuko nabibabwiye muri rusangi sinari kurengana uko nyene nasho kumubona Mugisha ariko byari ngombwa ko noshika nkamuvugisha murabona yuko nabibabwiye ko ari ibintu bidasanzwe nabibabwiye ko ari ibintu biteguwe neza kandi ku rugero rudasanzwe aba musulman aho bava hose bakagira bambaye neza baraberewe kandi turacyari muri kwa kwezi kweranda kwa kwezi ubona neza na neza yuko buri mu musulman wose buri mu musulmane wese aba ari ready kandi aba ari tayari kwakira impembo zivuye ku Mana Mugisha salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam mzee neza mzee yego turashimira Imana kabisa unapendeza papa asante uyu munsi twovuga yuko ari umunsi udasanzwe ni umunsi abantu benshi aba musulman n'aba musulmane bari bawiteguriye ku nguvu nyinshi zidasanzwe bahise Grand Iftar yateguwe na PJ Classic hamwe na Isaac TV muri rusange abantu bakeneye kumenya nka Mugisha twashoka kumusanga muri kino kibanza ibintu biteguwe gute ibintu bimeze gute nkuko wewe uri kurabibona muri kano kanya bon ibintu bimeze neza cyambere kanshimire cyane PJ Classic na Isaac TV kwiyumvira ikintu nk'iki gihuza abantu surtout abajene kuko uravye ngaha nk'ibice 99 kwijana abajene rero guhura nkaha tugasangira ikiyago tugasangira iftari ni ikintu ciza cyane ni ikintu cy'amateka je novuga yuko burya yadusinze ni kimwe kuri zero kwiyumvira ikintu nk'iki kidasanzwe anapiga magoli goli kabisa hii ni moya zero kabisa kino kintu twovuga yuko cyo duha irihe somo ku bantu bari barindiranye igishika kidasanzwe uno munsi ikigwa dukura ngaha cyane n'ubumwe kuko deja maze guhura ahantu nkaha muvuye mu hingo itandukanye mu province atandukanye mu zone atandukanye bahura ngaha urabona ko abantu bako bayaga bahuza batwenga bagira guti ni ikintu cyiza kiryoshye cyane kiryoheye amaso kiryoheye ugutwi kiryoheye n'umutima yego rero n'ubumwe n'urukundo
byagaragaye kuri uno munsi. Yego kuko ngaha kuko ndabona nibaze ko abantu bose kumbere ko ngaha bose bora ari abagenzi. Hariho benshi batari bazinanye mugabo bacamira baza bamenyana ngaha. Hariho n'abandi usanga kumbura ari abansi wanashaka batahora bavugana ariko kino kintu cyabahuje kandi baciye bahura bisanze bari ngaha muri iftari imwe. Rero ni ikintu cyiza cyane genda gishimye nagitera intege cyane kabisa. Ku bantu basanzwe bavuga yuko abayisilamu n'abantu bafise ingeso nyinshi zitandukanye harimo n'ingeso zo kutumvikana, ico kintu wewe nkamwe bimaze gushika ukacyumva wobabwira iki abo bantu? Abo ni babandi usanga bafise amacakubiri y'amadini, babita mu gifaransa abaislamophobe. Rero mvuga ati ngo abayisilamu ngo bafise ingeso mbi cyangwa bagise ibintu byo kutumvikana. Sivyo, kutumvikana cyangwa gucanamo ivyo biri kubana b'abantu bose. Ibyo ni biraba amadini y'abantu. Oya kubana b'abantu yaba mu mashirahamwe yaba mu migambwe yaba mu bintu byo maklebe birashika nazima naza kwa nyamembe c'est normal, ariko no kivuga ngo abayisilamu no ikibi abayislamophobe icyo ingorane yabo nuko iyo umuntu yakoze akantu kumure nk'umwana w'umuntu agakora akantu nk'agakosha baca bagashira ku idini ngiye ngo abayisilamu niko bameze. Urumva iri ni kosa baba ariko barakora kuko twebwe nta mizimu zo kumva avuga ati ngo nk'umukristo cyangwa umuntu umupagani akoze ikintu kumbure kitameze neza acavuga ati ngo akristo ngo niko bameze cyangwa abapagani niko bameze. Icyo nizogisanga ku ndimi z'abamizimu ntuzosanga akavuga ati ngo abakristo ngo niko bameze. Oya umuntu ndakunda kubwira abantu ati umuntu yakoze ikosa ari hanigwe cyangwa ari cyuga urubanza ku gatwe kiwe. Nimurishire ku idini giwe cyangwa ku muryango wiwe cyangwa ku bwoko bwiwe cyangwa ku gisina ciwe. Jya uvuga ati ngo abakobwa bubu niko bameze. Sivyo ngo abagabo bubu ngo wapi izo mvugo sizo. Je ndakunda kuzikosora sizo. We ari umuntu usanga ahuye n'umusore akamuhemukira ngo imisere y'ubu yose ngo ni mihimbire. No, uri kurarengana abandi babaseriye. Rashumbe cyangwa ngo abadamu bubu ngo ntarukundo bagifise. Sivyo, we nimba waraguze mukoshuka mu mudamu atagukunda ntucuvuga ngo bose ngo niko bameze. Oya ari abafise urukundo gukuri kabisa. Rashumba nuko rero abadamu bubu bose ngo nta rukundo bafise. Ariko uyu munsi mbugisha ndiko ndakubona hano tukaba tuzi yuko sazwe ufise urubavu rwawe, ariko bimeze gute mugisha bashoboye kwishikira muri kino kibanza uri wenyene? Mabuja vipi mama yake ari he? None ubona hano noshikana nka kweri je nyine nafise nari kumwe na hawa wanje. Icyo ni gishoboka. Icyo ni gishoboka kabisa. Kabisa. Byo bari kosa ridasanzwe. Yego kabisa. Urumva afashe runini cyane mu buzima bwa muntu. Cyane gose. Kandi ndabimushimira aho ari hose. Wow. Je novuga ko numugisha kuri jewe. Byane navuga ngo ushitunga usha umugore je sinawushije je naragemi. General game. General game. Ndashimira Imana kabisa. Umaze gufunga Ramazani nyinshi zagiye zirarangira. Iyi Ramazani ya kino gihe uyivuga kwiki? Bon. Reka nayo ni nk'izindi kuko Imana yadufashije kuba tuyirimwo turi dufise amagara meza turi bazima. Ibi nibyo bikomeye cyane. Kandi turi mu mahoro. Nkayi wacu mu Burundi turi mu mahoro n'umusesekara. Ikiri ni ikintu cyo gushimira Imana cyane kuko hariho benshi murabizi yuko hirya no hino ku isi hari intambara zitandukanye. Hari abantu batari kubafunga neza bari kubinyegeza bari mu mabomu, ariko twebwe Imana tugiriye ubuntu ngayi wacu mu Burundi n'amahoro masa kabisa. Ikindi kintu gikomeye cyane kuri twe. Kugira turangize dushobora kugenda kurondera izindi content zitandukanye. Ari abantu bakunda kuvuga yuko inkumi n'imisore muri Ramadan bariyorobeka cyane. Zangeso mbi bakaziheba kabisa, ebana bagafata intumbero nziza cyane idasanzwe. Ariko Ramazan imaze kurangira zangeso bahora bakora bakaca bazisubiramo. Niye manuro utangaga mugisha? Konde cyambere nicyo nababwira nuko Imana ntabwo iri muri Ramadan gusa. Imana yamaho. Imana ni mudahwera. Urumva imisi yose Imana yamaho. Rero ibintu byo kwigira yuko utinya Imana cyangwa ubaye mwiza muri Ramadan, hama Ramadan ivuyemo gacha uba ingwe ugasubira kuba ingwe cyangwa ugasubira kuba umushenzi, icyo ni kintu ni kimenyetso kikwerekana yuko muri Ramadan atanyungu wakuyemo ahubwo ari kwisonzi kwirirwa gusa ubusa kuri gutariye utanywa.
ubonye umuntu yinjira muri Ramadan akaba mwiza, Ramadan ivuyemo akasubira muri bya bintu byiwe bibi, ico ni kimenyetso ntayegayezwa kwemeza yuko uyu muntu yatakaje umwanya muri Ramadan. Ramadan ntacyo yamufashije kuko burya Ramadan iza ni nka examen, urumva ni nka entraînement, plutôt ni nka entraînement y'ubuzima busanzwe. Kwirigwa ubusa ufise ibyo urya, urumva ushoboye kubijya ariko ukabireka kubera Imana, urumva nimba ikintu turekuriwe n'Imana tutakirekuriwe muri Ramadan gute icyo Imana iba yatujije. Gasubira muri sentence kugira ngo nitawure neza, nimba muri Ramadan dushoboye kureka ibyo Imana yaturekuriye nko kujya kunywa ibintu byiza, urumva amabanga yabubase ku murango, byose nibyo turekuriwe. Nimba ibyo tutabirekuriwe mu murango wa Ramadan kandi tukabikora kubera Imana, mbega ibyo tutarekuriwe byo bimeze gute? Akona kantrene tuko turakora kugira ngo ejo nejo bundi Ramadan yavamo tube abantu beza, tube abantu bagororose nk'uko Imana ibishaka. Asante sana kandi ndagushimire. Urakoze cyane nawe. Yes, bakunzi Mutananirwa TV, abakozi bimbonesha kure Mutananirwa TV, murabona ko ibintu bimeze neza, murabona ko ibintu bipanze neza muri rusange, abantu baraberewe. Nk'umutananirwa Alvin Gucci mbandi kumwanya kugira mbaye exclusive nyinshi zitandukanye ku mpande zose, abantu baraberewe akamyeme ni kose, nguma ndaba exclusive nyinshi zitandukanye, gumana nanje. Asante sana. Yes, bakunzi b'Umutananirwa TV, bakunzi bimbonesha kure Mutananirwa TV, ahantu Gasore afise security idasanzwe cyane, ariko nababwiye yuko bino bintu bikomeye cyane, aho tuza kuhabonamwo aba artiste batandukanye. Ebana ibintu birakomeye cyane, urabona security Gasore afise ikintu kidasanzwe cyane. Bidondo mambo vipi? Bwana mambo. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Yes, umeze neza papa? Ego ndameze neza. So uyu munsi twovuga yuko ari ikintu kidasanzwe cyane, aho washoboye kwishikira muri runo rubanza rwateguwe na PJ Classic harimo na Isaac TV. Muri rusangi uvyakira gute, ubibona gute nka Bidondo? Bwana ndabibona bien, vraiment ibintu bimeze neza. Vraiment tunakuja kupiga iftari. So ni kitu kidasanzwe, ni kitu kikubwa sana kwenye jumuiya ya Kiislamu. Kama Bidondo, ushauri upi unaweza kuwapatia wenye wameandaa mambo haya? Naweza kupatia ushauri mzuri sana, wanafanya kitu kizuri na ningependa waendelee hivi kuleta maendeleo katika nchi yetu kwa mambo ya dini ya Uislamu. Kabisa. Gasore, salamu alaykum. Salamu, ngoja tufikie huko ndani. Tuko tuwatafuta njia. Ushuhe bishi hatari. Ega security nao harasswe ku arama kiche ino hasi. Ekita. Bakunzi Umutananirwa TV, murabona ko ibintu bidasanzwe cyane. Aba bose n'abantu baje ku bwinshi kuri bino bikorwa biteguwe. Ni kumera manager Bidondo. Aho mbona Gasore afise security idasanzwe. Tukaba turi ku mwanya kugira tuba exclusive. Ariko hariho ibintu byinshi bidasanzwe. Nanje ndi ku mwanya kugira mbaye exclusive nyinshi zidasanzwe. Bakunzi Umutananirwa TV, nababwiye yuko haza kuba hariho aba artiste benshi batandukanye nka Alvin Gucci, Janjalao mbandi ku mwanya kugira ndabahe exclusive nyinshi nk'abantu muri rusange. Bako mbandi ku mwanya kugira mbahe exclusive nyinshi zitandukanye. Security tabidu tupatie muda. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Turashima alhamdulillah. Yes, uraberewe sana papa. Merci beaucoup. Ego. Ikintu kidasanzwe cyane twovuga yuko cyiswe Grand Iftar cyateguwe na PJ Classic harimo na Isaac TV, ariko muri rusange turabona aba artiste batandukanye nka wewe Gasore, twamubonye na Bidondo Love, twamubonye na Mugisha hano. Kino kintu kikubwiye iki Gasore? D'abord iftari n'umugenzo wa Kiislamu, gusangira turi abayisilamu bagiye batandukanye, kubona PJ Classic FM na Isaac TV bashoboye gutegura ikintu nk'iki, bagahuza abartiste, bagahuza abayisilamu muri rusangi, ni ikintu gikomeye cyane, cyerekana ubumwe eka n'iterambere muri rusangi mu bartiste bagiye batandukanye.
Voilà. Yes. Iyi ni Ramadan twovuga yuko aba Islamu aho bava hose bakagera bifunze kandi bagaragaza urukundo rudasanzwe imbere y'Imana. Nka Gasore Babalao we yavyifashe mu gute muri rusange? Oya urumva ni ntiba vyoroshe mugabo mu Giswahili bavuga ni kujitoa muhanga inshallah alhamdulillah rabbil alamin. Bitondo babu fresh lakini. Bwana, asante sana kabisa. Tunasubiria ubabu after. Ubabu anatende. Asante sana wakozi wa Mutananigwa TV. Reka turindire turabe kungene ibintu bimeze neza. Urazi ko je ndo Mutananigwa atigera nanigwa. Ndi umuvumbuzi nemera kwishikira. Achana na huyo. Baina tamani kukate mkononi mpandiki. Maragem kujipa kulia. Nikako sasa kuonekana. Ukiniona niko mgari ukimbia. Sina kana kugonga. Na kushinda nguvu. Na sasa utafanya hivi. Bazı yemekler var, ben yerim. Başlamışlar onu herhalde. Thank you.